Uburundi bufise superficie ingana gute? Hey y'all, come look at this. 2700. Hello guys, ni sawa murameze neza jewe ni top chane gose. Welcome again mitoke toke. Rero kunagira gw'imvura. Tunyarutse. Ni sawa. Kandi Nzeyimana Marie Claire ya. Kwa Delphin. Banyita Jean Pierre Irakoze atazira kotopine maguta y'indege GPS. Nitwakeza mutima yemera. Ndabushimike Brian Stéphane. Midana. Claire, Uburundi imbere yuko bwitwa Uburundi. Bwari bwitwa gute? Imbere yuko bwitwa Uburundi. Kibaza. Karo Burundi nyene. What? Nibaza yuko bwitwa Rwanda Urundi. Bwitwa Burundi. Go and ask your grandfather. Bwari bwitwa Urundi. Nice. Uburundi bufise superficie ingana gute? Hey y'all, come look at this. 2700. Entre 27 et 26 millions comme ça. Look at you. Birancanze. 27000 nimba ari wisa 34 gutyo kilometre kane. Ne mavuta y'indege. Yeah. Nijya hetandukanira. Iri hagati ya Bujumbura Mer na Bujumbura. Bujumbura Mer. Na Bujumbura. Ari yaona ahantu bitwa Ibujumbura ni kuri Beru. Bujumbura c'est capitale économique. Okay. Kwera nyene ubu bintu byahindutse naza nta tandukaniro rihari. Avant yuko habaho délimitation territoriale canke restructuration, je dis bien, hariho Bujumbura, ariyo yari Bujumbura rural, hakaca habaho na Bujumbura Mer. Je crois que c'est ça. Hama Emery, Uburundi maze gutwagwa n'abakuru b'ibihugu bangahe? Kamani mparure. Harurumbwira, bambwira uko bagiye barakurikirana. Ni kuvuga wa mbere yitwa Micombero, Michel Micombero. Uwa kabiri yitwa Jean Baptiste Bagaza. Uwa gatatu yitwa Pierre Buyoya. Uwa kane yitwa Yarinda Daye. Uwa gatanu yari Cyprien Ntajamira. Uwa gatandatu yari Katuvuge shara ndizeye. Hacavuga Mwambutsa. Mpuzenya Ndadaye Nikiyore kwa Gasore. Konyica. Ngenda ndumwe ndibaza nawe nyene. Cyangwa sisa. Nani? Evariste, c'est ça. Okay. Abuyoni. Domicier. Bagaza. Charles. Daïdé. Pardon? 5 minutes later. yitwa Ndamwibagiye neza. Nakundi na biranse. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.